ibi vyose bishobora kwakira amatoni angana gute ashobora kuja ngaha? Abarundi murabibona ko dushoboye ubwato bwose bwakira itoni 1500. Iyo tugiye kuzana isima nk'akarorero ivuye nko muri Kongo aho bitwa Kabimba n'amasaha ashika muri 10-12 gusa ibidandazwa bikaba bivuye muri Kongo bishitsi Bujumbura, ariko murabizi ko tuvuye muri Tanzania biratwara iminsi 3. Donc ibikorwa byose bigakorerwa Bujumbura n'umuzigo washitse no gupakurura muri poro y'Ibujumbura ibintu biroroshe gose, hari amagri baraterura bagapakira amakamyo, ni ibintu byoroshe cyane bishobora kunyarutsa ibidandazwa. Waruzi ko bikunda ko wicara mu bwato nkakujya ko mu ndege hama ugagira akaguru nk'umuntu ariko avuga ibintu biri sûr ko kuri hano iri Musumba bubararata ubwato bwa mbere bukorewe mu Burundi. Niyo migambi yakazoza ka hafi ya Musumba Cargo Uburundi ubitege kwiki? Umuntu yambwiye ngo ni woca mu mazi udatose, none je ko ntatose. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabakunda mikro nitewe nyene Juste Gael cadre for Morisa Black Machine Black. Ndabwira ati nabakuyaho muri ndabazana ngaha turi neza na neza mu kiyaga Tanganyika aho bita ku kivuko gikuru cya Bujumbura kuri pont y'Ibujumbura ko kuri ahali ndakubwira ko je abantu b'Imana wakubwiye ngo amayira no mu mazi ntariyo. Je uno munsi naje kuguhinyuza ndabwira ko turi mu bwato bwitwa Musumba ubwato bwa mbere bwubatswe n'abene gihugu bwubatswe n'abarundi bukoramwe abarundi ko kuri ahandi. Bega kubera iki kubaka ino Musumba buno bwato buje gufasha iki abene gihugu? Bega ishiramwe Musumba Cargo ifise intumbero yahe narijya ko kuri ahandi turi mu mbona kazoza 2040 Uburundi igihugu cifashe 2060 Uburundi igihugu giteye imbere. Bega ano mato buno bwato bokora gute kugira ngo bushobore kunyarukana ibidandazwa ino mu gihugu vyoroshe kandi bizimbutse ariko vyongeye mu gihe tuzi ko mu mbona kazoza harimo n'ikijanye na bukera rugendo? Bokora gute kugira ngo ano mazi ya Tanganyika ashobore kudufasha dushobore kuronka mukera rugendo baza tukabatembereza mu mato yacu made in Burundi? Ndabasubirizamo just ndahindura nitwa Juste Gael cadre for Morisa Black Machine Black. Tukamera wita umusaza ndabwira ati niwasanga ritukwiye izoba ryagiye mu isabune. Ndakubwira ko turi kumwe na n'ubusanzwe arongoye Musumba Cargo nawe suwundi bamwita Barigora Fabien ho. Ndakubwira ati n'umujene n'umuyufu n'ugwaruka ndabora musa neza yambo nizera ko meze neza. Tumeze neza yambo cyane kandi karibu mu mazi. Yego karibu muri Musumba Hari umuntu yambwiye ngo ni woca mu mazi udatose, none je ko ntatose. Birakunda gose tuba twabikoze bimeze neza. Murabona ko hari ikintu kidasanzwe giteye ubwoba cyitwa Musumba Cargo. Yego nibaza ko reka ndakwakire mubiri wanje hamace ndagutera imbereza no mu bwato urabe Musumba ingene yubatse ingene isa. Yego ingene ubwato bwubakiye mu Burundi buteye igome kandi busa neza. Nariko ndababwira ni made in Burundi ijya mbere mu gihugu. Yego cyane ni ubwato bwa mbere bwubatswe n'abarundi kandi baza ko abarundi murabibona ko dushoboye ntitwo kwisuzugura. Murabona ko kameme Burundi muri yambona kazoza batubwiye. Urabona ko tutazorinda gushika muri 2040 twebwe muri 2020 na kangahe bizoba byamaze kuja mu ngiro, muri 2060 bizoba byamaze kuba ibindi. Hari umuntu yambwiye ngo uravye Musumba Cargo ugero igezeko bageze nko muri 2036 uravye imbona kazoza igira imeze cyane gose. Muri 2040 nibaza ko tuzoba dusigaye dukora ubwato budasanzwe, tuzoba dusigaye antuka dufasha abarundi benshi. Wow nuko ko kurande reka atwakira umuyobozi mukanya cha tugaruka. Umuntu avuze Musumba Cargo Musumba Cargo atahuye iyo umuntu avuze Musumba Cargo nishira hamwe rikora transport no kwita transport iciye mu mazi. Mugabo ntidukora transport gusa, turubaka amato y'iwacu, turashobora no kubakira nabo byifuza. Turubaka amato y'iwacu tukanayakoresha dukoresheje ikiyaga cya Tanganyika. Murubaka amato y'iwanyu? Yego. Aha nyene mu Burundi? Aha nyene mu Burundi. Wow. Icyumviro cyaje gute? Icyumviro irishirahamwe ryatangwe muri 2020. Yego. Icyumviro caje tubona yuko Uburundi burafise amazi, burafise ikiyaga cya Tanganyika kiri vide, no byita ko kiri vide
kitariko kirakoreshwa turavuga tuko biri kose dusanzwe dufise irindi shirahamwe rijanye na transport yo mu mabarabara iryo twararavye rafise amakamyo menshi ashika mwijana n'ayandi mugabo dusanga dukurikije intambamye duhura nazo mu mabarabara tubona umenga mu mazi hariyo sekirite kandi mu mazi harazimbutse ku munyagihugu w'umurundi mu mazi hariyo sekirite ego kandi harazimbutse cyane ariko tukingaho nyene mutubwiye ko hazimbutse kandi hari sekirite mugaca mutubwira ko ikiyaga indani usanga hata ibintu vyo kwiyunguruza byinshi bihari byaciye bigenda gute byaroroshe biragoye kubyumva mugabo ofete abarundi barakwiriye kubanza kubitahura bakavyumva ikibazo gihari gisa no kumenga abantu ntibari adabuta canke ntibaramenya neza akarusho kari mu kunguruza abantu n'ibintu biciye mu mazi nuko abantu benshi bataratinyuka ngo babikore rero twe tumaze gutinyuka twabonye ko bishoboka kandi dukurikije kuri ubutunzi canke ekonomi bw'igihugu urabibona ko abarundi barakeneye guca mu mazi kubera bakeneye ibidandazwa bishike mu Burundi bizimbutse n'abantu bashike mu Burundi bazimbukiwe ku matike bazimbukiwe nuko muratanguye rero iciyumviro byaroroshe mbega kukijana na matière première mu Burundi byari byoroshe ko muziharo izo ni ntambamye zikomeye cyane twagiye duhura nazo hariho matière première hariho na main d'œuvre nivyo main d'œuvre locale turayikoresha gose mugabo cyari cyumviro gishasha cyari ikintu ca mbere gitangwe mu gihugu cy'u Burundi byari bigoye kuronka aba engineer bashobora kuba bari bakomeye cyane muri iyo secteur ya construction des bateaux rero byaratugoye cyane kuronka matière première urumva bisaba ko iba importer numva ico gihe hazamo ivyo kugura mu mafaranga y'amanyamahanga kandi icyatugoye kindi kuronka abakozi urumva bica bisaba kuzana aba constructeur baba étranger naho nyene biragorana mugabo ikindi cyatugoye burya aho twubakira nta matara hari dukoresha groupe 24/24 ni ikintu kitoroshe cyane ni investissement manini ariko twasanze bishoboka kuko muri projet zacu dufise hariho projet imwe twamaze gukora irikirinjiriza igihugu yinjiriza n'abanyagihugu projet ya mbere twise Musumba ya mbere ukaba ari ubwato bwiza cyane bw'akarero mu Burundi mu mazi twama tubona mu bindi bihugu umuntu ashobora kuvuga ati ndashoboye kujya kugira vacances mu mazi hava ngaha nkaja handi twama twabonye inzira z'amabarabara nkuko mwabivuze zigira ibibazo kaza mu ibarabara rya Rumonge ntirihite mu gihe bisanzwe bigoye kuva muri Tanganyika ngaha umuntu agashika dufate nko muri Mawimbe cyangwa agashika Inyanzarake mwebwe kwico kintu muravye ivyo bibazo byose biba biri mu ibarabara urabona ko amazi vy'ukuri ashobora gukemura ubu bwato bushobora gukemura ivyo bibazo dufise novuga ko byakemutse yego kubera ubwato bwa mbere twubatse bwari ubwato bwa mbere bwo korohereza abanyagihugu mugabo tugutwarira ibidandazwa nawe ushaka ko dugutwara twagutwara ariko turafise ubundi bwato iyo twise Musumba ya kabiri iyo izoba ari ubwato bwo gukemura ivyo bibazo gusa byo gutwara abantu gusa urumva bizoba vyoroshe kuva Bujumbura ushika za Rumonge nahantu hashobora kudutwara gusa nk'iminota nka 45 canke isaha dukoresheje ubwo bwato bwacu uciye mu mazi gushika mu Rumonge canke Makamba isaha imwe gusa yego bya bintu biroroshe cyane aba ari ibintu vyiza cyane muravye Musumba ya mbere batwaye umwanya ungana gute ariko vyongeye byahaye kazi abene igihugu bangana gute mwico kiringo gishikaho tubona ubwato bwetse byaradutwaye umwanya utari muto kuko byari bishasha byaradutwaye hafi imyaka 2 turiko turubaka ico kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu kinini ni ikintu kimeze nk'inzu ni ikintu gifise ahantu dushira imizigo gifise n'ama etage turafisemo ibibanza dutwaramo abantu turafisemo n'ibitanda abantu bashaka kugenda mu mazi bamerewe neza baryamye baruhutse byose Musumba ya mbere irabifise turashaka gutwara abantu barenga 100 gatoyi
tugatwara n'ibidandazwa bishika ku itoni 1500 atakibazo. Turi mu gihe mu misi yahera hari ikibazo kindi mwarimu tubajije akazi byatanze. Byaratanze akazi kanini ku banyagihugu kuko urumva mendevure locale nk'agace twubakiyemo canke hirya no hino byaratanze akazi ku bantu batari bake kuko societe biramaze kugira abakozi barenga 80 barenga. Urumva ko iba yahaye abatari bake. Muravyibuka rero Musumbakarugo mu ntumbero zayo no kugira nkuko nyakuba umukuru w'igihugu abivuga ngo umunyagihugu wese aronka amafaranga. Urumva ko Musumbakarugo iri kirabikora. Rero ni kintu novuga ko cyateje imbere abantu batari bake kandi nubu ni kintu siyanze umuntu yubaka ngo ucutaha ni yanze umuntu yubaka ukaguma ukurikirana. Nubu turafise abakozi dukoresha abatwara ubwato aba mekanisiye bakurikirana ibijanye n'ivy'amamoteri yabwo abapakira imizigo abapakurura. Urumva ko no ku gihugu ni contribution itari ntoya kuko urumva turafise amafaranga twinjiriza aho tuciye hose ayinjira muri leta y'u Burundi dushitse mu kivugo ca Bujumbura. Numva ni ikintu kiba gihari ku mwanya munini gose kandi iguma cinjiriza leta kikagaburira n'abanyagihugu b'abarundi. Ugiye kuraba neza ubwato kuva buje mugerageje mukagira ikitwa auto evaluation murabona bimaze gufasha iki mu bijanye no kuzimurwa kw'ibidandazwa no kunyaruka kw'ibidandazwa mu gihugu kuva gushika ngaho? Hariho ico novuga coroshe naho wowe utabikoramo nawe ushobora kuraba. Iyo turiko turaraba nk'ibidandazwa bivuye Dar es Salaam kugira bishiki Bujumbura twihaye gusa umwanya bitwara no ku maduwane naho bica hariho difference nini cyane kuri ubu bwato bwacu bwa Musumbakarugo. Iyo tugiye kuzana isima nk'akarorero ivuye nko muri Kongo aho bitwa Kabimba n'amasaha ashika muri 10-12 gusa ibidandazwa bikaba bivuye muri Kongo bishitsi Bujumbura. Ariko murabizi ko tuvuye muri Tanzania biratwara imisi 3 kandi urumva ushizemo inzira intambamye zo mu nzira amaduwane n'ibindi nibiki. Urumva ko ibidandazwa biranyaruka gose. Naho twofata tuvuye muri Zambi turashobora kuva muri Zambi directement i Bujumbura. Donc ibikorwa byose bigakorerwa i Bujumbura n'umuzigo washitse no gupakurura muri poro y'Ibujumbura ibintu biroroshe gose. Hari amagri baraterura bagapakira amakamyo ni ibintu byoroshe cyane bishobora kunyarutsa ibidandazwa. Mu bindi bihugu usanga mu kiyaga hari ubuzima nkuko mwabivuze ati bwato burafisa aho umuntu aryama aho yicara shasaga hagarara harimo n'ama etage umugane wawo ni ati je nubatse hasi gusa no hejuru mwaramenye ko ari gwanyu. Ariko bangene kumenya Musumba ya mbere iraje abantu ijana barajamo n'imizigo ikajamo. Ariko muravye uno mwaka umuntu mbere mwari mwihaye murabona kubijanye n'izi nzira z'amazi murabona ko ari cyo byofasha mu iterambere ry'igihugu mu gihe Musumbakarugo yobandanya ikora ubwato bwinshi nk'ubu hari cyo byogereza mu iterambere ry'igihugu? Ego cyane kirahari kinini byokongereza mu iterambere ry'igihugu naho intambamyi zitabura zimwe nk'ibitoro kuko ubwato dukoresha vraiment consommation y'ibitoro iba iri hejuru. Dufise ibitoro dukora neza ubwato buraterera cyane mu iterambere ry'igihugu aho bunovuga cyane gose kuko ubwato bwa Musumbakarugo bumwe bwonyene buba bufise capacité yo gupakira ikamyo zirenga hafi ikamyo 50 zinjirira rimwe mu bwato. Urumva ikamyo 50 z'ibidandazwa zinjiriye rimwe mu gihugu atari kamye mwimwe ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu. Ni ibintu wosanga nko mu kwezi kumwe gusa ibintu biriko biragenda neza usanga ubukene twabuciye mu gihugu. Wow, ni ibintu bikomeye. Mwashaka kudutembereza kuri poro tukabona ingene bimeze? Ego tuvuye mu biro ariko muragishikaga iki kintu ni gikiga
nyakubahwa chef. uyu no mugozi dukoresha mu kuboha ubwato iyo bushitse ngaha kugira bube stable. Ego. Ego. Ariko mbona umenga ufise ingufu nyinshi cyane. Ufise ingufu nyinshi, ikintu gifise ibiro vyinshi. Eh. Niyo mpamvu urashobora kubona nk'uryo uca hariya. Ego. Urabona ko kiba ari ikintu kinini, kiba gifashe ikintu kinini nyene. Semba mbona umenga umuntu akora ngaha nakeneye guterura ivyuma ateruye ikiyoganguka. Ego. Awe no kugikoze cumye ugiteruye kirimwo amazi caciye mu mazi niho uca wumva ibiro birimo. Ariko kiba gikozwe muki? Kiba gikozwe muri matiere nyene yoroshe ishobora gufasha ubwato. No mugozi tu dukoresha mu kuboha ubwato kugira bugume hamwe. Wow. Nuko muriko muradutembereza. Turi muri kino kibanza. Iki kibanza gikorerwa mu ikiganya kubahwa muyobozi. Aha niho twita imbere h'ubwato, bundaze ko utari wabimenye. Yego. Aha niyo pariti ava, ijya niyo pariti arrière. Yego. Ubwato rero butandukanye n'imodoka bayitwara bicaye imbere, mugabo ubwato butwara bicaye inyuma. Wicara inyuma mukabona imbere. Wow, aba ari ibintu bikomeye cyane. Iki rero bacita inanga mu Kirundi. Iki ni ikintu kidufasha, ariko nibashobora kubikamera ukabironka, hariho ikintu kimeze nk'ishoka kiriko kiremye. Yego. N'umugozi dukorera mu mazi, nko mu gihe twatugiriye ingorane mu mazi ndani, canke nko mu gihe tutaba twarose aho duparika ubwato, dukorora aya masheni ubona ngaho ubwato bugaca buhagarara buri stable. Wow. Uti aya ni mafire yo mu mazi. Yego. Ni ibintu bikomeye cyane. Turacabananya dutembera. Ndabona na kino kintu kiriko itara hejuru. Ikiraco ni gikiganya kuba muyobozi. Iki ni icuma tumanika ko idrapo. Wow. Bitewe n'igihugu tugiyemo. Iyo tugiye nko muri Kongo, dushitse twinjiye mu mazi ya Kongo muri code de navigation, tumanika idrapo rya Kongo, canke muri Tanzania tumanika idrapo rya Tanzania. Wow. Ariko hari kwitara hajya hejuru rijya ryaka nk'ijya ambulance kugira tugize ingorane turatsa rijya tara kugira dusabe abantu badufashe. Wow. Narababwiye urundi urugendo shuri. Umuyobozi aratwereka ivyiza vy'iwacu. Ariko uri kurigana utaragira mu bwato. Ndakwifurize kubujamwo kuko ndabuhagazemo. Kwa kuri ahantu ubu naho tukaba tugiyeganya kwa muyobozi. Sego turatembera buhoro buhoro. Ego. Ibi mubona ngaha nivyo dupakiramo umuzigo nuko vyugaye. Ego. Aha niho dushira ya matone twababwiye. Ego. Ya matone y'amasima, iyi tuyita compartiment ya 3. Ego. Donc naho tupakira umuzigo nkuko ubona ngaha vyanditseko. Kinaco nico ducamo mukozi w'ubwato ashobora gucamo akinjira indani, nko mu gihe twamaze kugara hajya kuraba nimba atacu twibagiriyeho canke atakibazo kiri indani, umukozi acangaga kugira ashobore kubona ibidandazwa iyo biri. Bisigura ko ibidandazwa ari iyo biri byose muhananye mubikurikirana ntibigira ingorane. Yego. Wow, aba ari ibintu bikomeye cyane nyakubahwa muyobozi. Ni birakomeye gose. Ariko mangereye kumenya tugira ngaha iyi ni ya kabiri. Aho se murakwiza ibidandazwa byose bigakwigwayo. Ego. Nimba atari banga. Ibi byose bishobora kwakira amatoni angana gute ashobora kuja ngaha? Nibiye vyemerewe kujamo, nibiye bitemerewe kujamo. Nta kintu na kimwe tutemerewe gupakira. Ego. Ariko ubwato bwose bwakira itoni 1500. Ubu bwato bwose bwakira itoni 1500. Ego. Wow. Cya bintu birakomeye. Nuko aho hose iyo ubwato buri kuragenda haba hemerewe gushika nde nidatemerewe kwashika. Abakora mu bwato bose abo twita les membres d'équipage baremerewe gutembera mu bwato kuko harimo ababutwara, harimo abakurikirana ibidandazwa. Yego. Baba bemerewe gutemberamo kiretse umuntu avuye hanze yinjiramo ariko tumuhaye uruhusha. Wow. Aba ari ibintu bikomeye cyane. Ndabona abagabo bose bamaze kuba bipanze cyane. Aba n'abakozi ba Musumba biteguriye ko buzuza ama bagenda. Ego. Wow. N'abakozi biteguriye urugendo. Wow. Aba ari ibintu bikomeye. Umuntu agiriye mu bwato rya mbere yokora iki? Urugendo rw'ubwato rumeze gute? Nta kintu kigaragara yokora, gusa baramwereka ama mesures de protection. N'utu tuntu mubona ngaha. Ego. Hagize ukorokera indani barakamuterera agafashe ntashobora kwibira. Bisigura ko wagize ikibazo uca wikorera. Ego. Wow, ni ibintu bikomeye cyane. Hajya tuvuye ahabikubi ibidandaza. Ego. Ibidandaza. Aha naho tuba tugende niheganya kuba muyobozi. Aha naho dupakira, aho twokwitaho dupakira abantu. Ego. Aha tukaba tugeze muri sare. Wow. Aho dutwara ingenzi. Ego.
ndabona ko hari intebe nziza ziteye igomwe abantu bicara bari comfortable ntabwo ngira amasenti n'amasentire barayambara mu ndege harabaho amasekusi no mu bwato birabaho bijya naho zirabaho naho kandi turagira amajire yego y'amajire bavuga abantu ko bambara no mu bwato turayambara ndabona n'ikintu cy'amaprize mwariyumvire ko umuntu ashobora gusharja yego cyane bisigura ko mu rugendo umuntu aje ngaha aba yitegure kuhaba cyane gose ziba ari ingendo ndende ubwato bukora ni ibintu ushobora gusanga umuriro wa telefone waheze mugabo mu bwato communication irabandanya uko bisanzwe. Wow, yego cya bintu birakomeye. Mu ndege baravuga ngo shira muri mode avi, mu bwato naho muvuga ngo bashire muri ndege chief. Oya ngaha ni sawa tuguma dukora nta ngorane. No buraboti kwanda tuzuguruka. Waruzi ko bikunda ko wicara mu bwato nkakujya ko mu ndege hama ugagira akaguru nk'umuntu ariko avuga ibintu biri sûr ko kuri handi iri musumba bubararata ubwato bwa mbere bukorewe mu Burundi, made in Burundi bubararata just ndahindura bitwa Juste Gaël Cadre for Moresha Black Machine behind the camera with umusaza ndakura ati bubararata ndi kumwe umuyobozi wa Musumba Cargo sura Musumba Cargo kabiri wumve. Twatugezeganya kuba muyobozi twaba tugezaho ubwato butwarirwa. Wow, urabona ko hari biratandukanye cyane ibyo mu muduga. Yego yitwita bare. Ikora iki? Iyi ni ikata ubwato hirya no hino nk'uko umuntu akata umuduga. Bisigura ko imodoka ku bwato bufise amapine? Ubwato nta mapine bufise. Ubwato burafise ibyo bita amasafra. Yego niyo ashobora kubufasha gukata hirya no hino. Wow. Hama iki ibayita manette. Yego donc dufise deux moteurs babord na tribord. Yego donc izi aha ni ubwato butwarirwa vitesse ya mbere ya kabiri murapanga mugapangura commande nayibera. Bijya umuntu ariko atwara imodoka yumva ati iransavye umuriro uyindi iransavye ikindi gitesi no ku bwato muravyumva? Ku bwato biratandukanye gatoya. Yego iyo dushaka kwitonda tuja muri vitesse yo hasi, iyo dushaka kunyarukanaho turashika kuri. Wow. Iyi ni radar. GPS. Wow. Aha iyo turiko turatembera mu kiyaga ibintu byose ngaha control ibirimo. Urashaka kubona ko hari intambamye imbere, urashaka kubona ko hari kibazo ko hari obstacle, ibintu byose babiri control ngaha. Kujya mu ndege berekana ibarabara no mu bwato barakwereka ibarabara mu mazi. Wow. Bisigura ko muri ko muragenda mwebwe mugenda mubuzi iyo mugiye. Tugenda tuhazi tuvuga ati dushitse ngaha tuzoshika naha donc tuba tuhazi. Wow. Vya bintu si ibintu byoroshe. Aha naho twatugezeganya kuba umuyobozi. Ni appareil dukoresha mu kutwereka uburebure bw'amazi. Wow. Icyo twita profondeur. Yego. Yitwa ecosondeur. Nico gikoresho dukoresha mu kutwereka aho tugeze. Turashaka gushika mu mazi tukabona ko hari ibirometero runaka bya profondeur. Yego. Turashaka no kubona ko tugira tushike ku musozi kugira ubwato uko bugira mu mazi ntibugira ku musozi. Wow. Donc ni appareil n'amamezire de sécurité. Wow. Ivora nayo ni yikiganya kuba mu. Ivora ni vora kandi nico kimwe nayo ni bar. Yego. Mugabo mu bwato tuba twari panze neza ntitutwara imwe yonyene irashobora kwanka tukaja kuri sekuru. Wow, ikavya bintu ntibisanzwe. Mbabona n'igitanda iki naco ni ki? Aha naho bicara naho abakapitene baruhukira. Yego. Kubera hariho igihe umwe ashobora kuruha undi akamwakira akaruhuka. Ati ryama gato. Yego. Mukanya turashika ikarembe. Yego. Tugira tubereke kindi kibanza. Yego. Twateguriye ingenzi zacu. Wow. Iki naco nyene kiri mu vyo mwateguriye ingenzi. Iki ni kindi kibanza twateguriye ingenzi. Wow. Nabona ko intebe ziratandukanye gatoya na za zindi. Yego. Ariko hose hazobaraho kwicara ingenzi urumva ko harimo n'akayaga. Yego. Kuguruye amadirisha. Iyo turi mu mazi ho umuyaga bari mwinshi abantu baba bameze nk'abari kuri climatiseur naturel. Abari ibintu bikomeye ariko bangeneye kumenya izi ntebe zose aba hasi no hejuru
zishobora kwakira abantu bangana gute nibaje nyene ijana mugabo mwabonye ko dufise ibitanda turashaka kwakira n'abashaka kuruhuka abashaka kugenda bamerewe neza yego nuko tugomba dusera abasozera kino kiganiro bangeneye kumenya ubu dufise ugwaruka rumwe rumwe rubona umenga ivyo gukora nta bihari mu Burundi hari n'urundi ruko ikivi nka mwebwe ike kintu muhanura ugwaruka muri rusange kugira ngo dushobore gushika kure hashoboka biciye mu nguvu Imana yaduhaye kino gihe ugwaruka tworohanura ko ibintu byose bishoboka tukababwira ko ukurikije ibintu nk'ibi mubona twashoboye gushikako ni ibintu bidasanzwe ni ibintu no kwita binini ico twohanura ugwaruka no kugira indoto zabo zikaba nini kandi bagatangura gushira no mu bikorwa tukiri ngaho reka nababaze twamaze kwicara kwizi ntebe naje ngendereko bankeneye kumenya ubu gwaruka ruravuga ati uriko urarubwira ati rugerageze indoto zago zirushikeko burya indoto zose ziroroshe gushikako narijya rimwe mu vyimviro vy'ugwaruka bisaba amafaranga cyane gose ziroroshe gushikako mu gihe wabihaye umwanya kandi mu gihe wabyizeye ko bishoboka burya ikintu cyose nohanura ugwaruka canke n'abandi bose badukurikiye misi yose tangura nutatangura ukavuga ngo hari intambamye hari ibibazo hari ibikintu uzova ugiza ushika mugabo ni watangura ni uzobona intambamye zimeze gute ndazikura mu nzira gute nokora gute no kwameliora gute byogenda gute mugabo intambwe ya mbere no gutangura ni wamara gutangura nimba ufise indoto zawe zirashobora kuba zidashika nkuko bivuze mugabo uzobimenya gute ko zidashika nuko uzotangura kubishira mu ngiro ukabona ko hariho ikiruta ca kindi cyangwa ukabona ko hari intambamye ukamenya ingene izo ndoto zawe ushobora kuzishira kuzikora zigashika muri ko muratubwira ikintu nk'ico ati ugwaruka rutangure ariko tugarutse gatoya kwiyumvira ikintu mu Burundi kitari gihari ko cokogwa no Murundi bari ibintu vyoroshe narijya kenshi na kenshi abarundi baguhanura bivaye n'ivyo baba baramaze gukora biroroshe birakunda kenshi na kenshi ari gihe baca ari umugani baciye ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze uri kuratembera muri ibi bihugu duhana imbibe ndikomfatira akarorero kuri iyi projet ya Musumba ya mbere twubatse ugiye muri Kongo ukaja muri Tanzania n'ahandi henshi wanashaka dusangiye amazi kikiyaga barashitse kure gose mu vyiyumviro mu byo guteza imbere transport yo mu mazi mu byo guteza imbere kwiyunguruza ibidandazwa byo guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu ahubwo abarundi nitwe twasa n'abari baratevye ariko urashobora gusimbira hirya gatoya gusa uracubona ko byose bishoboka byose birashoboka ariko icyumviro gikikuzamo warumvise vyoroshe ntawe wahanujara guca intege nimba waracitse intege waciye ukora iki kugira ngo n'ubundi ariko aracigwa intege ku cyumviro cyiwe ariko aradukurikirana yumve ko imbere ariho abakwiye kuraba ntibobura n'ibicantege ntibibura mugabo iyo wamaze kumva ko ikintu gishoboka ukaba ukunda ivyo ukora ukaba ukunda igihugu nta muntu ashobora kuguca intege ku ciyumviro wagize ngo agushobore ahubwo wumwereka ko bishoboka mu kubishira mu ngiro rero tumaze kubona bisa nibigoye birumvikana nkuko nababwiye ni igikorwa twakoze umwanya utari muto kuko wabibonye ndibazo wamaze kubibona ko gifusaba inguvu nyinshi n'amadetaye menshi nkuko umuntu ariko yubaka ikintu kirenze n'inzu ni ikintu wubaka ugaheza ukaja muri finition ugaheza ukarondera ama equipment ugaheza ukarondera ivya sécurité ugaheza ukangaje abakozi ivyo vyose ama autorisation n'ama redevance gukorera mu Burundi gukorera hirya no hino muri aha tugira ni ibintu novuga ko bifata umwanya munini mugabo murabona ko byarakunze kuko novuga ko mu catumye tubishika ko novuga ko na leta dukorera canke leta dukoreramo igihugu cyacu cy'u Burundi kirafata mu mugongo abantu baba bafise imigambi n'amaproje manini kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu yego nukuri kose tubishime ariko tugaruka kandi muri ko murabikora musanzwe muri ugwaruka bega muri kino gihe ugwaruka rugenzi rwanyu ruri kurakora urundi tutari kurakora mwebwe nk'ugwaruka muravye
akazi muri ko marahereza urundi rwaruka ngaha mubona ugwaruka turiko tujahe bivanye n'ibikorwa muri ko murakora ugwaruka novuga ko ruriko ruratera imbere gose kuko urashaka kuraba ngaha nko muri iyi project gusa y'abatwara ubu bwato mabibonye ko besha rugwaruka n'abarundi yego turafise ugwaruka dukoresha kuri chantier aho twubaka ubundi bwato abo bose twebwe mu migambi tuba twarihaye imigambi yo kubaduza bakava kubona kwita nk'abayede bakaba abatekinisiye bakora ivyo bintu kugira ngo igihugu naco kiduge kironke abo bantu bashobora kuba bafise ubwo bushobozi bwo kubaka amato ndetse no kuyatwara kuko tugitangura nta muntu no kwita mu bari bahagarariye izi projet canke mu bari bahagarariye ibi bikorwa yari umurundi wovuga ko yarashoboye gukora mu bijanye n'ubuhinga mugabo ubu uri kuraraba nka 70% bose basigara abarundi byumvikana ko n'urugendo rutoroshe twafashe kubaforma kubakura mu kiyede umuntu ukamugira umufundi akagera ahaba expert ashobora gukora ico kintu naho atabandi baba bahari nikikorwa novuga ko kitoroshe mugabo gishoboka kirashoboka bisigura ko si agacara gusa n'ubumenyi batera bibongereza cyane gose ego muri ko muratwereka kino gikorwa ariko mba nkene kumenya niyo migambi yakazoza ka hafi ya Musumbakarwa Uburundi bubitege kwiki Uburundi nkuko nabivuze tugitangura dufise imigambi minini novuga ni vision itari ntoya novuga yuko dufise umugambi wo kuba akarorero ku bandi bantu bose bafise amaproje canke bafise umugambi nk'uyo wo gukorera mu mazi kwifuza kubabera akarorero babone ko bishoboka kandi n'igihugu kibone yuko hariho abakunda igihugu bashobora gukora ibintu bigashimwa n'igihugu kandi naho nyene n'abanyagihugu baba muri ico gihugu bakagira ico bahakuye. Wow. Hari umuntu yavuze ati inzira mu mazi yo tworohereza kuzana ibitoro. Tuvuge ko niyo ndoto muyifise kugira ngo ikibazo cy'ibitoro Musumbakarwa igikemura. Cyane gose niyo ndoto irahari novuga ko mu ma project dufise turiko turifuza kuzoshira mu ngiro cyo turifuza kuzokora ubwato butwara ibitoro gusa. Rero nibaza ko nibirebire cyane abarundi gusa cyo twababwira bitega bazoza bitega babona kimwe kigenda gishika mu ngiro mugandazi yuko Musumbakarwa ifise vision ndende gose ofira mbezire muzogenda mubibona buhoro buhoro. Wow. Wakurikaye kino kiganiro nike kintu cya gikeneze tova nga tutavuze ga yakoya umuyobozi. No kubwira abarundi ba cyane bifuza gutembera mu bihugu bibanyi ko tubahaye karibu mwishirame ryacu rya Musumbakarwa cyane muri ubu bwato mubona ngaha ibiciro biri hasi gose ukompaye n'ibiciro by'imiduga ukompaye n'ibiciro by'indege ibiciro byo mu bwato biri hasi cyane kandi novuga ko ubwato ni luxe kubera abantu nikintu baba batamenyereye kugenda naco ni experience nziza. Icya kabiri no kubwira abadandaza b'abarundi ko ibidandazwa vyabo babizanye n'amato birakunda ko vyova muri Tanzania birakunda ko vyova muri Kongo canke birakunda nibiva mu Burundi bija muri ivyo bihugu vyose birazimbutse cyane abavyifuza bazoturondere tubereke ingene bigenda kandi biranyaruka cyane. Nibaza ko bizogabanya n'amapri canke ibiciro biri kuri marché ubu muri kino gihe tubona umenga ibintu byose byaraduze bizokorohereza abashaka abadandaza bo ngaha biwacu mu gihugu dufise nibaze batwiture kugira dufashanye tubafashe gutwara no gushikana ibidandazwa vyabo bifise umutekano. Ikibazo gisa n'icanyuma ubu bwato buhera he bugashika he? Ubu bwato ahantu hose hari kivuko hari kiyagata hagera ikiyaga Tanganyika turahaja mugabo suvuga ngo abantu bose barahazi turahababwira turakorera Bujumbura Kigoma muri Tanzania turakorera Bujumbura Karemi muri Kongo
turakorera Bujumbura, Kabimba naho nyene ni muri Kongo, na Buvira ngaha hafi turahakorera, na nizi za Nyanzarake n'ahandi za Rumonge turose ubidandazwa ntitwereka kubishikanayo. Mugabo kandi icongeye ko ubwato bwacu buragenda bugashika muri Zambia aho twita Murungu. Wow, ibintu bikomeye cyane. Abashimire cyane nyakwa muyobozi. Murakoze nawe. Nizere ko mu mwaka uzaho tuzoza ibintu bisumba ibi, ubwato buza n'igitoro twaburonse. Murakoze cyane. Nuko reka nabashimire, ndabashimwe sivya mwahe vy'umurimo murabana natwe. Ndabwira ati we nimba wicaye ngaho wibaza yuko ibintu byari bigoye kugira ngo bigushikire mu gihugu, Musumba Cargo yaraje kuvyorosha. Iyi ni Musumba n'izindi Musumba ziriko ziraza. Haburiki kugira ngo ibidandazwa vyawe bishobore gushika ku mwanya mwiza, bizimbutse kandi biri safe, biri mu mutekano tudasanzwe. Kuri micro jewe nyene Juste Gael. Shimire Musumba Cargo kuri kano kanya baduhaye, na cyane umuyobozi ndazi ko afatirwa na vyinshi akuyemera abana natwe. Ndabwira ati bye bye, ciao, la vista. Ushlo none.